bakabikoresha uburyo ariko na cyane cyane bitwaje ikintu gikomeye cyane ko bavuga ku izina ryacu. Pacifique officiellement n'igiki n'umututsi n'est-ce pas? Officiellement n'umututsi. oya Oya mvuze ibyo avuga wewe mu bisanzwe yitwa ikuno munsi n'umututsi. Iragi matematike ma Pacifique ni demitutsi matematike. Urakoze. Yego. Oya Oya. ndiko mvuga ibyo wavuga uko yabikoze uko yubatswe. Yavuze ko ari umututsi kubera mu Burundi ndiko mvuga ibyo yavuze mu vyumva igituma yiyubatse uko biri kuri YouTube. N'umututsi parce que se wiwe ari umututsi, mama wiwe ari umuhutukazi. Rero ibyo bica byafashije iki? Byafashije ko ndamubajije igituma ahanga jewe yanka jewe kwasa akamuvugira. Avuga ati na jewe ndi umututsi. Ntimwigirishe realite zindi muzi. C'est la stratégie contre nous. Umututsi yitwa Pacifique nini nahazwe. Aha twese turamenja mu kuvuga ati hari guhera amezi 8 uhanganye n'abatutsi biwanyu batwebwe twiyamiriza gwasa nawe umugwako. Ahubwo noserema dutangura kumenya ati oya kuba umututsi nibyo yikoreye. Ashobora kuba ari fraudeur d'identité cyangwa ashobora kuba yagikoresheje kubera zicashaka gukora. Nkonkiriwe rero mvuga gute nuko umuntu yitwa niko wamye atari ngaha mvuga ukuntu ibintu bizohera gute bizohera uyu mugambi bacuze wakoze turaje kutwibutsa 2020 mugende muri ikintu yagize ngo amatora mu Burundi 2020 ni urubuga rwa Facebook rukomeye cyane nturugereranye n'utu space dusanzwe. Tout le monde était là, chaque campagne ya gwasa était là, même akantu bongoreye umuntu mu matora yarimwo bavuga ko ari abatutsi bo mwijenda bashigikiye gwasa bagi twabibona la. Kubera iki? Kubera n'abagaragu b'abazungu kandi abagaragu b'abazungu bagomba gusova iyi regime genocidaire. Nta muntu ahiriwe nk'umubiri gice nk'umufaransa kubona afise ubutegetsi bujumbura ashobora gukoresha bukaja gucenca abatutsi muri Kongo. Iyo abarundi ubutegetsi ntibwabishobora. Rero mubanze mumenye ko wavuze ko turi mu ntambara ikomeye. Mwemere ko duhanganye nabo babashigikiye. Uno munsi Maxime Prévost yoza ngaha akumva ibindi ko ndavuga byongora kwinjira mu bubirigi. Ndabizi kubera iki n'umugambi wacuzwe bawuhereza rero umututsi entre guillemets yitwa Pacifique nazwe afise arrogance afise cupidité itagira uko ingana. Uti gute reko nabuza abantu muri bajya bazimi ko ari naho ba Morofati babahaye amafoto ko wumva ari karavyungukiramwo. Jewe inyungu yanje izoza ryari kwizuka ryabo canke ari karashobora kudandaza sikibi sikibi naramuhaye n'abandi baramuha kiza kuba kibuvuze ati uri kurasomerera mu biziga by'abantu bacu kubera wiyise umututsi gusa. Kandi ondute ushobora kuba umututsi ari demitutsi ugakunda bo kwa nyoko je no bikora. Afise do cette arrogance ahaziki y'intambara zo itsinda bazoyitsindira gute? Uvuga ko yagira accès ku ma media ntakibikeneye. Il a créé des médias. Ubu fokode ibiganira akoresha bisumba CNN muri contexte Burundi. Karigeze gukora ikintu cari muri Canada citwa nyambari kakisinze ibintu byinshi. Ivyo byose akoresheje amafaranga ono de notre bishwe na CNDD-FDD bishwe n'aba FNL kwasa ira participer atiwe de tutsi mukuza kuzana ngo aba FNL ngo baje gufasha. Turabihora turabizi baza ati bazane mwe muboneka ko muri kumwe muce muza murase tuce turasira hamwe bagenda bishe bakagenda bikwa manifeste. Hari ibintu Pacifique ninazwe ira participer dans des meurtres tuzo muri yose. Ibyo ndabivuga ndabizi ndiho canke ntariho on est en train d'écrire. Iyindi arrogance agira yigira kubera iki? Ayigira parce que bavuganye n'abadede canke n'abagwasa nyene ati mwe mudutuke cyane bumve ko badututse. Abara mumbarire ibi turiko duhangana na ofete. Est-ce que turiko duhangana na gwasa? No, turiko duhangana nabo le porte parole bagwasa. No serema bakorera abo bagomba gushira gusova regime genocidaire y'Ibujumbura kuko CNDD-FDD nabo nyene aribo baravuga ko bayigwanya ntibigikunda ko bayiprotege. Ubu rero bagomba kuzana yindi regime imeze cyo kimwe canke iripire en personne de gwasa. Uno munsi bidukora tumaze imisi dukora nimba ariko bakorera CNDD-FDD baragerageje kweza CNDD-FDD nimba CNDD-FDD ariyo hazoturuka ba Maxime bagatuma genocide yakorewe abatutsi hanwa kuko inzohanwa ishobora guhanwa tutakiriho ariko abana bacu bazohera kuri ibinyene ivyanditse n'ivyo twavuze nta muwo munsi nyene niho bazohora baraba Pacifique ninahazwe atigirayo igirayo mpemuke ndamuke igirayo nije imbere mbere ni wewe bahora bavuga kuko guhera uno munsi nyene ibi yari kubiheza iyo bishaka
yari kuvuga ati ba victim batutsi mwiciwe na Rwanda batutsi mwiciwe na Rwasa bi Burundi batutsi mwiciwe na Rwasa b'abanyamurenge batutsi mwiciwe muri Titanic sinigeze nibuka ma memoire yarantrayishije ndavyibagira byarara biheze ariko yobiheza akajahe umugambo ukacufatwa na cyane ndondeza ya mahera yasaba nayo irwa arasaba agafatwa na uburenzo guma ndamwibusani ko wahangaye victim uzotuna butondere kuko ni buzotezwa kumara marase genzo mara ona dans notre famille abantu barenga bangahe bishu kandi bahora bavugana ibiresha kwa no kuba personnel mugabo sifata ibintu by'igihungu bifatanye n'ibi personnel wewe nyene nyambo wewe ziri ku nama kurya mwavuzwe kurya muvugwa kurya babentimize iyo atabariho quelque chose de rouge bari kubareka ko wumva ataco mumaze mwarakoze ahubwo kurevera conscience niho tugeze iyindi etape hari akantu bita kanywa ababo bizovugwa amabanga hagwayo abo yagumya ahabwa abayamena murakoze cyane turaje urakoze ku yindi tereme wazanye umwina urakoze cyane urakoze umunota umwe umuka nimba twumva umukura twumva cette fois-ci yego cyumvise kandi nacanditse umunota umwe sino bandagiheza reka ko nabyo nsherewe ngo bitange hano urakoze oya fata ijambo ntaco kuko wagumye umanuka uduga tuguhamagara utari hafi ntaco sinzi ko nashaka kumara ko nari naduze gusa kubera nize nigeze kugenda nafatiriwe nari nagerageje kuduga kubera ijambo ryitwa inambo juste que hariho n'amajambo ariko aradupfana mu kirundi kandi nayo tugerejwe kuyabungabunga inambo ni ikintu kibi navuze ko ushaka kuraba icyo inambo isigura araba mu kane w'ijana na 92 umwibutso w'ijana na 92 kuri ya yindi 1823 hanyuma abashaka bavuga yuko bene byo ari bo bene inambo bigasigura yuko inambo ari kudahaga ari kutanyurwa n'ivyo fise tugiye kubirabira mu kibano dusanga hariho iryo jambo abantu bafise imyitwarire nk'iyo aribo barimo ari bo nkomoko y'ibintu nk'ibi turiko turabona bibi harimo n'ibivyihonyabwoko n'abivuze muri ya bitanu abantu bashaka bizi bashaka kurenza n'ibyo bakeneye tubirabiye ku bikoko hariho isiha niyo bitirira inambo kuko ishobora kwimura ikigega c'ibigori kandi mu bisanzwe ku mwaka itarenze imitumba 5 y'ibigori abantu rero bene inambo bavugwa tuvuga by'igihugu iyo tuvuga abafise inambo cane genda urabe muri ivyo gushaka ubutegetsi iyo utahejeje segondere ugashaka gutwara igihugu iyo utahejeje iyo wataye ibitabo mu ntebe uri kurondera diplome ya kaminuza ukayitamwo ukagenda kurondera igihugu hari inambi uti bene kuvugwa bariyizi ariko turetse n'ivyo tugiye mu nzandiko haraho umenga turiko duca imigani mugabo si imigani mu rwandiko wavuze rwa kare aho abantu ijambo aho baraye atariho birirwa umuntu aba yarashize umukono ku rwandiko mu myaka 5 iheze uno munsi akaba afise ibindi asigura bitandukanye n'ubwo rwandiko mwene inambo n'uyu wavuze liste y'abantu ibintu twavuga muri 2015 uno munsi tukaba tutakibiriko bamwe twe niho tukiri impande y'iryo rwandiko hari izindi nyandiko nyinshi twanditse muri 2015 tuvuga tuti ibi bintu byo gushaka ubutegetsi bukabusumbisha ubuzima bw'abantu bizodushikana ahantu habi niho tugeze uno munsi turiko tugarura abantu gusubira kubaha ijambo bavuze no kubaha ubuzima bwa bagenzi babo gusumba ibindi byose none ubuzima bwa bamwe cyane bari mu migwi huha mu migwi hamwa y'abatutsi cyane ntacyo bikivuze ku nzira y'abagana ubutegetsi sinashaka guteba cyane numvise ko mugomba guheraheza nagomba ngaruke kuri iri jambo mu byo kugarukira n'ikirundi kirimo bene byo nibo bene inambo kandi bene inambo byo batugejeje ngaha bene inambo y'ubutegetsi bene inambo y'amatungo
bene inambu mu rudandaza mu kugoreka ubutungane, bene inambu mu kwambura abagenzi babo ivyo bari barabiriye akuya, bene inambu mu rudandaza rusahuzi rw'amabuye y'agaciro, rw'imiti n'urumogi, bene inambu mu mashuri bigisha ibitagira mvura kandi bidashingiye ku muco wacu. Bene inambu nibo bateza amakimbirane n'ivyo vyago twari dufise mu 2015 babirengako baja kurondera ibibanza n'amamanga. Sinshaka kuza guteba, mwavuze yuko mwigeze kumpa ijambo sinari rongera akanya ko ndabironse, nzokwama nibutsa ibintu bitanu: ubutungane, kwambura abandi ivyo baguriye akuye, urudandaza rusahuzi rw'amabuye y'agaciro, rw'ibiyovyabwenge n'imiti. Iragi niwe yakurikira, sinzi kuba ariko aratwumva ko kandi ariko aratwumva. Ego Nyambo, urakoze, byacitse nabuze connection nanje, ariko reka mbanze ndeke turaje yigeze kwigumya kare, yasiguye gusa ujya mugani, reka nshenze inyuma ndagira nico mvuze kuri ziri kunama. Aje namubona ari umulisina, aranyumva. Turaje, wowe uranyumva? Ego nari namanutse kugira ngo ndeke abandi baduge. Je nakunda abalisina rero, sinzi ko arije afise ikibazo ca, ariko nari nabonye wameze nyimbunyumva. Nibyo nari namanutse nibyo. Okay, nubu ndakubona mu listeners, ariko ntaco fata ijambo. Oya sindateba cyane. En fait ni kwapuya ziri kunama sur le premier concept. Nuze ya jambo ry'inambu j'y beaucoup, kuko effectivement n'ijambo rya kera ntikiri muri langage y'iki gihe ya generation y'iki gihe. Na jewe ngira ngo je sinzi ko nari nigeze ndarikoresha avant nka 40 ans. Bon, donc ça dit inambu vraiment c'est ikintu négatif du tout. Donc kujya yabivutse, je suis d'accord. Donc autrement dit, je recommande yuko abantu batofata yuko inambu ari ikintu kibi, ahubwo inambu y'ukuri, inambu ni jambo. La soif de la vérité. Oui, la soif, voilà. Inambu, en fait, ça inambu, c'est la soif de quelque chose, la soif. Mais là, vous n'avez pas la passion, bon, parce que je voulais donc intellectualiser la chose. Donc, la soif, mais moi aussi, c'est encore symbolique, la soif de la vérité, la soif de ceci. Donc, vers lequel tu es tendu, quand légitimement tendu. Donc, la soif, inambu y'ukuri, inambu voilà, ibintu nk'ibyo. Bon, par contre, nicyo kinanzamuye, ndakuniye mu zamura de nos voisins, j'adore ça. Kinanzamuye ni iyi concept ya kabiri ya palpeutisation. Ndatandukanye rero, nadmeta ko ziri kunama, donc umuntu aba afite ntuzi ya sensi bya kera, donc simbuze ko ari wa kera mugabo, donc elle tient à des choses donc de gakondo. Donc ariko kuri iyi ntuze concept ya palpeutisation, reka nitandukanye nawe, donc ariko kandi azi ko ntazi mugabo, palpeutisation ni ikintu, si concept ya Maxime niya nibigira Nadine. Na Maxime ira cité souvent nibigira donc Nadine. Donc nari nagombye ko nipfuje ko yoduga agasobanura neza, mugabo je j'avais compris que yavuga Nadine ndamwamagana kandi, donc yaratanze umurongo kandi kumva ko byumvikana. Donc je vais expliquer ce que j'ai compris. Donc palpeutisation ni une façon donc de amener l'idéologie du palpeutu à un niveau de concept général, which is very important, parce que donc dans la réalité c'est ça que nous vivons. Donc la réalité sociopolitique, sociologique d'abord, yabahutu, hama sociopolitique, hama na géostratégique aussi. Donc la bantuisation burya ni palpeutu étendue, ivuye kuri parmehutu ikaja kuri palpeutu waje ikaja muri bantuisation. Donc ni ikintu très important, il faut en certain moment que turonka en terme pour traduire iyo tendance
qui est donc il comme une vérité universelle. Donc, amener les générations qui vont suivre à comprendre que nous avons affaire à non plus qui est limité à un espace géographique Burundi, Rwanda, Burundi, mais qui devient quelque chose comme qui est général, donc qui est public à la hausse, donc ku buryo on a entendu donc uyu mu intervenant tutadetwa wiki uyaheje kuvuga ibintu bikomeye cyane rwose niko bamye donc yavuze rero ingene abatutsi donc bariko barinjira muri paripehutu donc manière allègre bakumva ko ari ibintu byiza cyane rwose kwinjiramo donc urumva par de mécanisme zica mu mahera zica muri jeu d'influence zica muri aya mamedia y'aba paripehutu banuze ba Pacifique Nazwe bafise l'accès aux médias donc de manière unilatérale et exclusive bon jusqu'à récemment quoi du moins donc en fait c'est un processus général il va établir un système nk'uko tuvuga démocratisation civilisation évangélisation et donc nous dire industrialisation donc comme des courants généraux qui vont donc nous tracter les énergies de l'humanité urumva parce que c'est de cela qu'il s'agit maintenant donc abatutsi bakumva ko batsa kuba donc vraiment mais vous avez été témoin de hari ibintu tutavuga aussi harabaye phénomène hariho quelques observateurs ndashaka guca batwenga ceux qui observent de près burya les élections murakurikira les élections de 2020 spécialement ça s'était passé un peu avant 2020 a été caractérisé par quelque chose de phénoménal un phénomène phénoménal yuko habaye un enseignement donc c'est une campagne yo mu batutsi singomba kuvuga des noms quelques-uns barasoupçonna de quoi je parle yuko abatutsi doivent s'aligner derrière Rwasa. Ça a été généralisé et ça a été expliqué, donc, comme si tout le monde a compris que c'était cela qu'il fallait faire. En 2020, quelle campagne en 2020 sur vos collines, mais c'était généralisé. Rwasa était le héros de Tutsi. Mais alors, c'est ça la palipéoutisation. Ça a été porté à un niveau électoral en 2020. Donc, ari muri settlement z'abatutsi byarabaye. Uyu munsi atubirometa en question, nous réveillons des pans entiers d'Abatutsi qui croyaient que ça n'était fini. Abatutsi non plus, aucun espace politique, c'est terminé. Il faut en finir avec Abatutsi, il faut s'aligner derrière la moindre solution. Mais c'est ça que dit en général donc le professeur Holy Earth. Donc la loi du moindre, je ne sais plus, le moindre choix, le moindre mal. Donc arafise icyo bita la théorie du moindre mal muravyumviza neza ariko asigura ibintu byarusha Holy Earth qui est mon ami le moindre mal c'est-à-dire Rwasa devient le moindre mal donc on en était venu à systématiser ça en 2020 ngo nta butegetsi afise turaje ngo nta butegetsi afise ngo tumureke ushaka Burundi. Oya, non, le moindre mal, retire le moindre mal. Le moindre mal, kuvuga, ntari ko ari bon, yarishe bien sûr, on le sait. Mugabo uyu munsi ntari ko arica, ntari byo ariko aravuga. ni ukuvuga ko il n'est pas en état de nuire uno munsi. C'est-à-dire, urumva ni ibintu d'une gravité, c'est pour vous dire, vous féliciter d'abord mwe mwanima ma space, mukadupermeta kukararishya ibi bintu. Kugira ngo dukase. Donc, se laisser aller de la pensée et des énergies tutsi, tous y rétablissent, quitte à nous faire qualifier d'extrémistes et d'ultra-tutsisants. Et je tiens pour ça, je refuse de Rwasa, je refuse le Palipéhutu et je viens associer. Donc, Meninde ariko aravuga mu kanya ngo ni wowe nyambo, donc je te conteste. Urumva wari kuvuga ngo mu kanya bon mugabo nicely parce que reka ndakubwire ntuzeya wari kuravuga ngo wari kukontesta Maxime
uvuga ngo Maxime bon tu kumukoreza mugabo uvuga ati pourquoi tu dis tout le temps donc gwasa n'abandi gwasa uvuga mais ibyo oya urazi ko ndagukunda cyane reka nakumvirije neza urazi ko ndagukunda cyane pour plusieurs raisons bon donc Maxime ntitwigeze dukora concerté urazi ko ira donc murazi mwebwe il était aussi le space depuis longtemps avant que je sois là donc il tenait absolument à donc stigmatiser Gwassa et je vous dis ça c'est ça qu'il fallait faire Maxime c'est vraiment ça qu'il fallait faire bayita muri stratégie de la communication we warabyize nyambo bayita donc c'est même pas la communication seulement c'est la théorie de la guerre bayita donc la théorie de l'ennemi unique urumva iyo quand tu vas faire une constellation d'ennemis bantu benshi dispersés chacun toi il pour ses propres raisons donc batana bivuganye etc mugabo ukaba leur ennemi donc tu as intérêt nawe kwidanifya muri bo donc un seul ennemi ukamustigmatiza ukamugira icyo bita l'ennemi unique donc muraraba dans la jungle donc iyo impyisi donc ziko donc dipfuye ikintu n'intare bon je nababikantuze ya donc intare irica donc ntuza ni proie hanyuma impyisi zigaja zitonda urumva kandi ari nyinshi intare sa stratégie c'est laquelle donc impyisi zifite la stratégie donc de l'encerclement et du harcèlement hari intare nyinshi cyese intare kazi ziba totalement perdu dans son gera impyisi zikata zikiruka cyangwa zikarinda kwiruka ku giti atagiti kiroze uraje umbabarire ubw'impyisi nizikoresha strategy ya rubanda nyamwinshi urumva rero cyo gihe donc le lion mâle murazoiraba neza dans la jeune kigira y'identifia donc le chef w'izo mpyisi donc quel que soit le statut ushobora gusanga ari la plus donc la impyisi le plus âgé igira tanga commandement cyangwa impyisi le plus fort mbwa yo yazi ngeza kuba identifie igakifata ikayirukako hagati na hagati ikayitora donc ikayijwigiriza ikayijugunya hejuru igakibalansa contre les autres izindi cyaziruka donc bijya rero ntuzeya donc j'encourage Maxime n'abandi bose bavyira théorie n'ikomba donc kwidanifya Gwassa et de qualifier Gwassa tout le temps hanyuma aho ni muri politique muri société civile bagacha basibla pacifique inahazwe c'est très important byamugira pacifique inahazwe on sait qu'il y a beaucoup d'autres donc Nadine nous a dit qu'il y a beaucoup d'autres abantu zo mariko muravuga n'abandi il y a aussi les mags qui sont plus puissantes mugabo faut chaque fois choisir donc soit magi soit nous pacifique moi tu fata kuruka mufata mwijosi donc pour monter l'exemple ukamubamba sawa ukamupfukura sawa hageze muri donc abantu ze bagwanira mu ishamba zinyeshamba bitanga bita abatutsi il faut cibler les détabara ukayifata sawa il y en a d'autres donc on les connaît donc c'est quelqu'un no muramumva ziza uri bakiranga ni bande tout ça donc tu oublies ça tu ufata de détabara ukayibamba sawa c'est ça qu'il faut c'est la théorie de l'ennemi unique ukamufata comme ça donc utandukanya le public des indécis donc le monde est fait des indécis le problème c'est pas ceux qui nous combattent le problème ce sont les indécis dans nos rangs donc il faut amener les indécis à prendre position c'est ça qu'il faut murakoze nuko nafashe umwanya muremure mugabo je suis même murakoze turaje nawe urakaramba urakagira inka reka ndakubwire ikintu nibaza ko wari wavyumvise hagati peut-être navuze nti aba bantu hari abantu bandika batuka no ngaha mu ma message baza kubibona bavuga ngo ntimuvuga CNDD ngo mugabo muguma muvuga Rwasa naho we wumvise mvuga nti ngo baguma bavuga ngo tuvuga Rwasa uravyumva ariko je mvuga nti CNDD FDD twoyivuga igiki kindi tuzi ko aba genocidaire ngo tuvuge ko atamiti hari atagitoro gihari no ni resultat y'ugutwagwa n'aba genocidaire abo bo tubumva kumwe turabasangiye abo n'aba enemy bari ngaho twese dufise novuga ngo ni le point commun ariko muri ico kintu hari ibandi bantu baca bashaka kugira gute ngo haveho CNDD-FDD bimike Rwasa naho rero abantu batanguye guhaguruka babonye hari promotion y'uwo bariko baragirira w'umuparpe wuto Rwasa uze wumvirize nta narimwe bavuga ko ari umugenocidere
uze wumvirize nta na rimwe bavuga ububi Rwasa yakoze, nta na rimwe bavuga Titanic, nta na rimwe, ariko bakama batubwira ububi bwa CNDD-FDD. Kera bahora bavuga aba Pacifique, impfu z'ibuta, impfu z'iki zo muntu, ariko uno munsi nta muntu n'umwe akibumva bavuze ikintu cya jenoside. En passant ndaza kubarungikira un document basinyiye hamwe en 2015, sivyo 2015-2014, bavuga bati aba bantu bagomba bakora ihonyabwoko rindi ry'abatutsi. Aya ma organisation yose aba Vital Force, aba Irari n'ibiza bose bagiye hamwe bavuga ko CNDD-FDD igomba ikore ihonyabwoko rya ku batutsi en 2015. Les mêmes personnes no munsi 10 ans plus tard nta numwe ashobora gukura ururimi mu kanwa avuga ihonyabwoko. Et pourtant bose bagaca baza bakakubwira ngo twebwe ngo muri société civile ngo ntituvuga ubwoko, ngo ntituvuga ngo no. Murabizi mu gihugu habayemo jenoside, utavuze ko hariho abantu bariko bararondegwa kubera uko base gushika uno munsi, uba wifatanije nabo bariko barakora jenoside, uba uri kuvugira agateka kazina muntu akahe. En plus ugaca ukavuga wihetse inyuma ya Rwasa ngo ni indi alternative dufise. No, naho rero nibaza ko baba watahuye nabi, umvise mvuga ntibavuga ngo bavuga ngo tuvuga Rwasa ariko tuvuga CNDD-FDD. Naho nashaka gusigura gatonya. Nibaza ko umuka uratwumva, ariko mbabarira gato nanje nitandukanye na Turaje ko nawe yanyitandukanije ko ku kintu ca parpeutisation itubivaho parpeutisation. Kandi reka ndakigaruke ko hari ukuntu Maxime je nkunda gisigura ziri ku nama, nico gituma navuze nti iyi ni débat, c'est tout à fait normal yuko umwe avyumva uko uwundi akavyumva kuriya, pourvu que umwe wese mu kubisigura yumva afise raison canke avuga ati hariho reka jewe mvuga ka nuance gatoya, si ukuvuga ko ndi contre le terme. Oya, jewe nshaka ndagusigurire ico Maxime mpora numva avuga parpeutisation. We wavuga ati ni procedure yo kugira gutiye gutransforma n'aba batutsi bakora ibihonyabwoko, uravyumva, barikorewe nyene n'aba ba Rwasa, baba CNDD, baba Red Tabara, baba donc aba bahutu bose bishize hamwe mu kwica abatutsi, hanyuma bagaca bagira gute, bagaca donc abo batutsi bagaca bahamena mu kugira iki, mu kubereka ko bakurikira Rwasa, bakunde Rwasa, kuko Rwasa no muzi ko wumva n'abahurisa bavuga ngo Rwasa nta pouvoir agira, ngo akoze iki, ngo Rwasa ngo no munsi ngo nta donc pour dire que il est hors d'état de nuire. Et pourtant umuntu yashoboye gukora bijya bintu atabutegetsi afise, ibaze rero umuhaye ubutegetsi, il devient une machine à tuer. Naho nashaka kuvuga ati Maxime ngana bisigura bya oya reka je ndabimusigurire ndiho ndi none ziri ku nama. Wewe warumvise inama yabereye yabereye muri IRB, warazumvise le 23 yego wamuzi dusigurira. None we numva ko hariho plan yo gushiraho paripeutu ya Rwasa, ntabyo wumvise? Erega Rwasa woshaka gukoresha CNL kajya n'akantu bamufurushije kugira hindura kuri muri mu parpeutu, mais il reste parpeutu. Kubera iki mushaka kubita amazina ataribo, udashaka kubita amazina biyise? Mwebwe mushaka kubabatiriza ku nguvu mubite CNL, bobo biyise parpeutu. Rwasa n'umuparpeutu, none woshaka kumwitira indi zina iriye. Aba baniyunge ko bari ngaha bagorudye baramuzi ko ari umuparpeutu. Parayere jewe sinshobora gusigura amajambo yose mvuga ngaho mu space ngurasigura abarundi, kuko ndazi ko ari ikibazo kigoye biranagoye no kumva. Mugabo jewe ndagerageza, kuko urumva nkunda kuvuga les intellectuels chiffronnés. Je message ziwanje kenshi destination ndazirungikira aba intellectuels chiffronnés, kuko nibo bagenda muri izi nama ziri Liege n'iza Bruxelles. Niba ashaka kubwira abarundi kirazira, uzotegerezwa guhera kuri iyi migwi y'abantu biyita elite, les soi-disant elite, bashaka guparpeutiza turo Burundi. Newe urumva none uzoza gusigurira abanyagihugu gute? Kandi aba nabo bafite beaucoup de moyens tellement. Ikindi naco, s'il vous plaît, nimugerageze mugire effort nk'aba intellectuels chiffronnés. Nimuze kumbwira ngo nje gusigura amajambo yo mu Kirundi, kubera pour le moment je m'adresse directement kuri aba bantu muri bariko baraparpeutiza aba Fokode,
aba ba force ba Vitana Nshimirimana aba ba Ligiteka ba Irari Nibizi cyo niyo time RPA rero Kaburahe yabo burugurika baba Media rero bamenye ko tubazi je mvuga nti they know we know they know that we know them niba bimenye kuko amataktike bakoresha je mpora yasigura bamwe muri peut-être ntibatira attention do A Z bisa amataktike 10 bakoresha mu space tous les jours ni space yabaye dimanche passé urabona ko bari kubavuga ngo ibintu ngo bijanye na severe mugabo imisi yose bamashiramo ku kantu kugupariperutisa nuze eneje uze wumvirize eje bazuva ngo kuvyarusha mugabo je to garantie yuko gorje aza ashaka genda babwire bahindure ejo jewe nzokwereka yuko bazoba ariko bakora pariperutisation rero twebwe ngaha muri twebwe faisons un effort intellectuel tumenye neza sikora pariperutisation tumenye neza ayo matactique je namaze kwinimera naratwise ni 10 aranditse n'amajambo bakoresha n'amataktike bakoresha kugira ngo bahindura abantu bose yuko babagirira lavage de cerveau ata wundi ashobora kutoka kije gihugu atari agatogwasa nicyo nita pariperutisation iyo mvuze pariperutisation mbavuze agatogwasa kandi ubikora aratete ni fokode niyo bahaye campagne tous les dimanches en fait rugambara we ashobora kuba yaranabihebye canke byo byaramuruhishije kuko nushaka gufata abasiriviva ngo bite ngo super tutsi kubera bari kwasaba ubutungane donc bateshwe bati donc on est en position de force je personnellement tuzohangana nzo ndi jenyene ntibashobora kunyita ngo je ndi super tutsi cyangwa ndi tutsiza kubera ndi mu victime ariko saba justice je te garantis n'imbere y'ubutungane tuzojayo bategeza kubihagarika batabihagaritse tuzokoresha ubundi buryo uko sibo bonyene bazi ubwenge hajya bazi yuko n'abajya bazungu bahamahera bari complice kandi vala loi la complicité ya hano donc rero muri stratégie de guerre umwese nakoresha ibyo ashoboye ntakuza turavuga ngo urumva ngo bitegeza kugenda ku murongo w'ucyo no hazobamwe meme des erreurs jewe iyo niko nakora ibintu je sinamavuga ngo ntegeza gukora ibintu biri tout droit non je peux faire des erreurs mugabo je peux marquer des points gagnants nikahuja ko muri basket umuntu yatize muri panier ntiyamarika marka mugabo ya marse naho ashaka kumarika na 3 points donc mu wese nakoresha ivyo ashoboye kandi on n'est pas dans une guerre uzovuga uti je ndafite un plan igiye guhindura gufuta abagenocideri bose igiye gufuta abanegationniste non mugabo tuzokoresha ama facts hajya iri kuragwanya umuntu ugakoresha amafe ibintu ku mugaragaro bakora nta nkeka tuzobatsinda je sinkoresha amateori je nize science nkoresha amateori amajambo bakoresha namaze kuyaronka insiguro narayakomprenye niyo nzokoresha ndabereke yuko ivyo bariko barakora vya pariperutisation en fait ni forme ya idéologie génocidaire moderne ya 2025 hajya nuko ntaratangwe kubishiramwo ndiko ndabakubereka yuko ibi bintu bariko barakora ba fokode ni idéologie génocidaire yo muri 2025 babikora serema intelligent ko abantu bazoza kubitahura après 30 byaraheze mugabo twari dukwiye kwibona ubu bariko barabikora c'est exactement ça notre rôle nukumva mot par mot ngo abarundi baricanye donc utwo tujambo ngo nongo genocide ntiyemejwe ngo nongo hazoba yindi yanke donc ces affaires là mes chers amis mukaza murabifata inenegwe ingwano turiko turatsindwa c'est exactement ça qu'il faut combattre aujourd'hui apana demain aujourd'hui et pour dans umunsi babivuze ucugenda bibabwire ejo bazokora space bazobisubiramwo nta space idi space ni za pariperutisation bazohindura titre bahindura ba invité mugabo ni pariperutisation idi space za fuko desida hagaze mes chers amis vous avez perdu la guerre niko bimeze il faut être intransigeant ushaka kuja kugwana umunsi ngo nongo umunsi bavuze ibindi c'est parce que tu ne peux pas comprendre ico bita lavage de cerveau opération psychologique umuntu arakumanipira tu ne te rends jamais compte tu te rends compte quand c'est trop tard kuko babyize rero ahantu bavyigira barase bakonseiller aba bazungu babaha amahera barabakonseiller ingene babikora ni méthodologique ni systématique
natwe tukaja guharira ngo nongi itereme ngo sinziza iyi nayo ngiri iri approprié we koresha yawe je nkoresha yanje hanyuma wewe yawe niyakora igafata tamye mugabo jewe ivyo ndiko nakora ndimvira yuko ndabikora kandi navyanditse ahantu si ibintu nadukana komsa singiye gusigura ngo ni théorie c'est pas il ne faut pas révéler aussi les ton plan ntuzeyi dogere à ton ennemi cyane muri aya space baba ari ngaba ariko barumviriza mugabo icyo bikoze cyose moi j'ai compris ce que ça veut dire la paripétisation utarayumva ni kubera atararonka umwanya kubikurikirana neza reka ngeze ngaha nimvira yuko je ne prétends pas expliquer à tout le monde ibyo nkora n'icyo bizoshikako mugabo ça peut je peux faire des erreurs mugabo hariho n'ibyo maze kubona ko tumaze gutsinda ntawe uja kwigamba ibyo yatsinze n'ibyo atatsinze kubera urugamba rukuru nuko ideologie génocidaire iranduranwa n'imizi ubutungane bukaboneka abandi ushaka kuja ku butegetsi n'iyindi ngwana ashaka kubirondera mugabo byose tant que aba bantu ba paripétisation bakiri ngaha kuko bo urumva c'est beaucoup de moyens bakora ibintu vya masse uzogenda bizogorana parce que ils sont nombreux kandi urabona ni bose bariko baravuga n'aba economiste baragiye muri iyo guerre kandi wowe wimvira aba professeur barimwo harimo aba professeur chevronnés bari muri paripétisation tous les jours genda ravyo batwita biya bintu batwita ni paripétisation baragwanije ntuze pétition Maxime donc un professeur qui ne veut pas la justice ça veut dire quoi il amaze kuba paripétisé rega ngaha twifata minenegwe mwemera ngo paripétisation ngo nabantu ngo batize no aba intellectuel chevronnés ngaha barabaye paripétisé a commencer par aba bafoko de bonyene harimo abatutsi aba bitanshimira imana simano bavuga ngo nabatutsi mugabo hariho qui est plus paripétisé gusumba abo oyi et puis les gens ils vont dire c'est quoi la guerre c'est ça la guerre c'est même pas gwasa uko bariko baramukorera umuntu wa mbere ariko agira kampanye gwasa ni parce que ni nahazwe irumviriza il est prise reke même gwasa yo mwitangira kamwigura hama ngaha mukaja ngaha tukavuga ngo erega il faut connaître les adversaires neza ukabamenya na handi ho Maxime c'est son premier ministre reka ngeze ngaha murakoze urakoze reka tugane ku musozo Maxime nako nakubwira ko pacifiste c'est le futur premier ministre de Gwasa dans le gouvernement du Paripeutu murakoze nta kibazo arashobora kumuba niyaronka akaryo ko kumuba ivyo nta kibazo ziri ku nama rapidement tuje twakira umuka s'il vous plaît namo fatingwa gomba yugari muzamukoze nyambo nari nahebeye turaje uraraba ziri ku nama narwo ahede muransubiza ni ziri ku nama hejeje nta kibazo murakoze afite jewe nabivuze kuva ntangura kuvuga yuko Maxime ijambo rikoresha neza selon uko abidekriva mugabo jewe aho navuga ko hari ikibazo ariko nta kibazo ntimwibaze ngo ndiko ndagerageza guhindura ibyo uko mwavyumvise ahari ikibazo naha jewe nimba le contexte babivuzemo je préfère ko bokoresha rwasization abari rwasization kuruta paripétisation parce que niba vyo bavyanditse ahantu umuntu akabigwa ko agasoma quelque part aba ces gens là ils pratiquaient ce truc là bacaja kuraba ati rwasa qu'est-ce qu'il a fait nihuza kumenya uti rwasa yarakora hari ibyo yakoze byitwa bihuye n'ibanyabwoko ubwo sinovuze paripéhutu ndiko mvuga nk'umuntu atari muri twebwe atazi donc atari actuel atazi ati nko mu myaka iza akasanga ahantu handitse bati ces gens là ils étaient dans la paripéhutisation ndashaka kumenya ico kivuga paripéhutisation parce que ntazoba azi ico kivuga hazobura abandika ibitabo bakabisigura neza erega ibintu turavuga ngaha ntibizoguma ngaha hari ibitabo bizokwandikwa nta kibazo tuzobisubiramo ikindi gihe je nari numva bitari précis donc ntibiri direct sur la chose kubera c'est quoi paripéhuti igira iki ikora ihonyabwoko none ko iki urinda kugira ikindi kintu cy'uruhande vas-y directement ce sont des partisans du génocide c'est tout kubera iki tworinda kandi Maxime ugikoresha neza nivyo
mugabo kuba presi kurusha numva ari navyo bikenewe oya murakoze. nuko udasoma amatwite nandika je nta munsi ngira ntavuze yuko la parpeutisation va amener à notre génocide récurrence ya génocide nama nabivuze usoma ivyo nandika jewe biri équilibré iyo mvuze parpeutisation haba harimo génocide nk'inshuro zitatu canke zine. Parfait. Donc nivyo ni sawa rero murakoze.